Bakunzi mwese bavuga Yesu TV, bakunzi mwese b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Duhanye ikaze mu ijambo ry'Imana tugira dusangire, ariko mu nkundire tubanze dusenge gatoyi. Turagushimiye Mana Data wa twese kuri uwo kwizigirwa kandi ugira neza. Turagushimiye kuri uno mwanya udutije w'ijambo ryawe. Turaguhaye ikaze kugira ngo udushoboze. Shoboza jewe ngira ndarivuge, shoboza n'abagiye kumva bose, baba ba hafi n'abari kure. Wewe wese yiteguye kumva, umuhe gutahura, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Ijambo nyamukuru tugiye gusangira turisanga mu gitabo ca Rusi igice ca mbere, duhera ku murongo wa 20 gushika ku 21. Rusi igice ca mbere umurongo wa 20 gushika kwa 21 havuga ngo, arabishura ati ntimube mukinyita Nawomi, ariko munyite Mara, kuko rugira byose ibyo yangiriye byambereye mu rurazi. Navuye ino ninahaye, uhoraho angarukanye iwacu ndi imbokoboko. Munyitira iki Nawomi, uhoraho ko yantuntuje, kandi rugira byose akaba yanteye ibyago. Imana idufashe. Ijambo nyamukuru tugiye gusangira rivuga ngo tugume aho Imana yadushize. Tugume aho Imana yadushize. Tugiye kwishimikiza iyi nkuru y'uyu mugore yitwa Nawomi hamwe n'umugabo wiwe Elimeleki. Bibiliya ivuga ngo baba i Betelehemu mu gihugu c'i Buyuda, kandi bari bafise n'abana babiri b'abahungu. Bitubwira ko uyu muryango waba i Betelehemu, ariko bageze kuba i Betelehemu hamaze igihe ngo haba ikibazo c'inzara. Bamaze guhura n'iyo nzara ngo biyumviraho bosuhukira, ngo bumva yuko i Mowabu niho hasigaye ibyo kurya. Bava i Betelehemu bahungira i Mowabu. Betelehemu by'ukuri nubwo cari ikibazo, nubwo bahuye n'ikibazo i Betelehemu c'inzara, i Betelehemu cari ikibanza ciza c'umugisha. Nubwo Betelehemu itari ifise ibintu bigaragara, cari ikibanza c'umugisha. Ariko Mowabu nubwo hari ivyo kurya, cari ikibanza kitari ic'umugisha. Iyo Bibiliya iriko isigura Mowabu iyita ngo ni icogero. Icogero ni kirya kigenda cakira umucafu uvuye ku muntu ariko ariyoga. Iyo umuntu ariko ariyuhagira, urya mucafu icogero niwo ushikiramwo. Rero Mowabu nimba bita icogero, bisigura ko Mowabu cari igihugu c'ikinyabyaha, cari igihugu c'umuvumo. Ariko mwumva ingene Elimeleki na Nawomi n'abana biwe bashimye guhungira i Mowabu mu gihugu kimeze gutyo. Hari igihe iyo twamaze kumenya Imana, iyo turi mu Mana duhura n'ikibazo. Abenshi biyumvira yuko kuba mu Mana atabibazo duhura. Turahura navyo, uri mu Mana ashobora kugira ikibazo. Ariko rero abantu benshi iyo bahuye n'ikibazo, baraba mw'isi bakabona yuko mw'isi umengo niho hari ubukiriro, umengo niho hari inyishu. Bakava mu Mana bakagenda mw'isi bagiye kurondera inyishu. Ariko ikibabaje ni kubera ko n'ubundi iyo bashitse mw'isi baruhira kugira ibibazo bikomeye gusumba n'ibyo bari bafise bakiri mu Mana. Uyu muryango uragenda umaze gushika aha i Mowabu, ngo batangura kugira ibyago. Uyu Elimeleki arapfa. Amaze gupfa, aba bahungu biwe barongora abakobwa b'abanyamowabukazi, b'abanyamahangakazi. Bamaze kurongorana nabo, inyuma y'imyaka 10 b'abahungu nabo barapfa. Bapfa badasize n'abana. Umwe Nawomi yisanga asigaranye na bakazana biwe bonyene, nabo nyene b'abanyamahangakazi. Nawomi atangura kwiyumvira ubuzima yari afise i Betelehemu. Atakwiyumvira i Betelehemu nubwo hari ikibazo c'inzara, yarabayeho amahoro. Nubwo wamengo hari ikibuzi i Betelehemu,
yarahabereye amahoro, ariko ahimowabu asanga hagiriye ibyago bikomeye ngo umutima we wuzura agahinda n'umubabaro. Ariko ngo yumva inkuru nziza ivuga ko Imana yibutse ab'i Betelehemu ikabaha ibyo kurya. Nagomba kubwira abantu bose bamaze kuba mu Mana, umuntu wese amaze gushika mu Mana nagumeyo yihanganireyo. Abihanganiye i Betelehemu nubwo baba baratevye kuronka ibyo kurya, inzara ntiyabishe, Uhoraho watinze arabibuka arabaha ibyo kurya. Hari igihe abantu bibagora ugasanga bava mu Mana biruka kurondera aho wokura ibisubizo, ariko by'ukuri ibisubizo biri mu Mana. Twihanganiye mu Mana niho inyishu zizodusanga. Abihanganiye i Betelehemu bose Imana atinze irabibuka irabaha ibyo kurya. Twihanganiye mu Mana n'ibyo tubona nk'ibibazo n'ibyo tudafise, ejo canke hirya y'ejo tuzobironka. Imana yo mu ijuru ishimwe cane. Nawomi amaze kubona ko ubu buzima bugoye, abwira ba bakazana yuko agomba gusubira iwabo i Betelehemu. Ba bakazana biwe baramubwira bati na twebwe ntidusiga ino, turajana nawe. Ngo baragenda, bamaze gufata urugendo Nawomi amera nk'ubashira akabazo imbere, amera nk'ubashira imbere igipimo. Arababwira ati mwagiriye neza abahisi banyu, mwagiriye neza abagabo banyu aribo bahisi, nanje mwangiriye neza. Rero Uhoraho abahembe canke azobahe azobishure ku vyiza mwadukoreye. Rero mwisubirire ku Mana yanyu, mwisubire mu gihugu canyu, jewe ngira nigire iwacu i Betelehemu, hanyuma nimwaronka abagabo mwubake ingo zanyu, kuko muracari bato ntimuzobura ababacura. Ariko ngo baramurahira ko batavana nawe, bakomezanya urugendo. Arabareka baragenda, bakomeza urugendo. N'ubundi arasubira arababwira ati bakobwa banje, raba jewe ndi umukecuru ndarengeranye gucura, nta muntu yo bakincura ngo same inda mbyara abana. Ariko mwebwe muracari bato, genda murondere abagabo, genda ku Mana zanyu, genda mu gihugu canyu murondere ubuzima, Uhoraho azobaha umugisha. Nanje nigiriye iwacu iyo naje mva. Ariko amaze kubabwira ivyo, Bibiliya ivuga ngo Orupa ngo aramugumbira ararira, mugabo asubira iwabo i Mowabu. Ariko ngo Rusi we amugumako akaramata. Uku niko vyama bimeze igihe cose iyo dufashe ingingo ngo dukurikiye Imana. Kenshi dukurikira Imana tuvuga yuko tuyikunda, ariko by'ukuri iyo igipimo kigeze kuza niho cerekana abakunda Imana by'ukuri n'abatayikunda. Igipimo naco si kindi, igipimo n'ibigeragezo tugenda ducamo. Iyo ibigeragezo bidushitseko hacaboneka rero iyi mice ibiri, hacaboneka umuce wa Orupa n'umuce wa Rusi. Umuce wa Orupa n'uyuhi ni barya abantu bahura n'ibigeragezo bakurikiye Imana, bakatangwa kuvuga ati kumbura Imana batubwiye siyi, bagahitamo kwisubirira inyuma. Abantu benshi basubiza inyuma n'ibigeragezo. Abo rero bameze nka Orupa, abo ni ba Orupa. Ariko hariho n'abandi bameze nka Rusi, nubwo bohura n'ibigeragezo bavuga bati Imana yaduhamagaye tuzoyikurikira biguma byoroha. Tuhura n'ibigeragezo tudahura navyo biguma canke byoroha, tuzokurikira Imana kugeza gupfa. Abo ni ba Rusi. Nico gituma uwo ari we wese arafise umuce arimo. Ndagomba rero nawe wirabe uno munsi, wisuzume, wibaze, wiyishure, mbega uri Orupa canke uri Rusi? Ni wibaze nawe wiyishure. Bakomeza kugenda rero, urumva ko yari asigaranye na Rusi. Baragenda bashika i Betelehemu. Bamaze gushika i Betelehemu, birivuga ngo abagore b'i Betelehemu bamaze kubona uwo Nawomi
ngo barashwa baduka cyane kuko bari bamukumbuye, hari haheze imyaka myinshi batamubona, barashwa baduka buzuye umunezero bagiye gusanganira Nawomi. Ariko Nawomi niwe yaca babwira iri jambo twasomye, rero babwiye ngo nimwe mukinyita Nawomi ahubwo munyite Mara, kuko Nawomi ryasigura uw'igikundiro na Mara naryo ryasigura umururazi. Aca avuga impamvu bakwiye kumwita Mara, avuga ngo Uhoraho yahagurutse kungwanya, ukuboko k'Uhoraho kwahagurutse kungwanya, napfuye ino ninahaye ariko ngarutse ino ndi imbokoboko. Ariko by'ukuri si Imana yahagurutse kurwanya Nawomi, si Imana yamugwanije, ahubwo Nawomi yagwanijwe no guhitamwo nabi kwiwe. Yikuye mu kibanza c'umugisha yijana mu kibanza c'umuvumo. Hari igihe mu buzima duhitamwo nabi, mu nyuma twamara guhitamwo nabi, iyo duhuye n'ingaruka zo guhitamwo nabi tugatangura kuvuga ngo Imana niyo yaturungikiye ibyago. Bibiliya ivuga ngo Imana ntawe igerageresha ibibi. Rero Imana si iturungikira ibyago, ahubwo Imana itubwira guhitamwo neza. Rero iyo bishitse tugahitamwo nabi, tugahura n'ingaruka zo guhitamwo nabi, ni ukuvuga ko si Imana iba yagombye kutugirira nabi. Ariko uyu Rusi we, uyu Nawomi we yumva ko Uhoraho niwe yamugwanije, yumva ko Uhoraho niwe yamuteye ivyo vyago, ariko by'ukuri siwe yabimuteye, ahubwo yahungiye mu gihugu c'umuvumo, ahungira mu gihugu c'umuvumo. Wa muvumo utangura kumubako, abura biwe. Uko niko kenshi vyama vyatugendeye, ugasanga abantu baramaze kumenya Imana, barakijijwe, ugasanga abantu barahisemo gukurikira Imana, ugasanga abantu barahisemo kuba mu Mana, ariko kubera gusa ikibazo kije bakava mu Mana bakirukanga mw'isi, bakiyumvira yuko mw'isi ariho hari ubukiriro, bakiyumvira yuko mw'isi aho bagiye kurondera ivyo bakeneye. Mugabo n'ubundi bashika mw'isi, isi cikora itangura kubambura ivy'agaciro bari bafise. Mbega Nawomi ivy'agaciro kuri we vyari ibi? Yari umugabo wiwe Elimeleki, bari abahungu biwe babiri. Abo nibo Mowabu yatanguye kumwambura. Uko ni kw'isi ikintu camba itanko twambura ivy'agaciro twari dufise vyo mu Mana, twamara kuvyamburwa tugasigara turi imbokoboko. Nico gituma umuntu wese iyo asubiye inyuma aba mubi gusumba uko yari ubwa mbere. Kubera iki? Kubera ko isi iba yaramaze kumwambura ivy'agaciro yari afise vyo mu Mana, yamara kubimwambura byose agasigara ari imbokoboko. Hari igihe umuntu agirirwa ubuntu akazogaruka ku Mana, abandi ubwo buntu bakabubura bakazorangiriza mw'isi, irangiza ryabo rikaba nk'iry'abantu batigeze bamenya Imana. Iyo bantu b'Imana nimba twaramenye Imana tuyigumeko. Mowabu siyo yahamagaye Rusi na Elimeleki, ahubwo ibyo kurya by'i Mowabu nibyo byahamagaye Nawomi n'umugabo wiwe. Mu isanzwe burya isi siyo iza kudukura mu Mana. Yesu yaravuze ngo intama ziri mu kuboko kwiwe, ngo nta mwasi azozimushikura mu kuboko. Wini imvugo intama zashitse mu kuboko kwa Yesu, nta mwasi canke nta shetani azoshobora kuza kuzigobotora mu kuboko kwa Yesu. Ariko ivyo shetani arabizi, arazi ko nta bushobozi afise bw'uko yoza kugobotora ikiganza ca Yesu ngo agikuremwo abo Yesu yamaze gushikana mu kiganza. Ariko Satani cakora nk'uko bivuga ngo ni umunyamayeri. Shetani kubera amayeri yiwe ico akora, azana ivyo abantu bakunda, azana ico umuntu akunda. Ico akora akwereka ico ukunda, akwereka ico ukeneye, kubera kuba ari co uhereje ku mutima. Wewe niwe wikura mu Mana ukagenda ukurikira ca kintu, hama shetani yamara kubona ko uvuye mu Mana agaca gufata. Rero isi siyo iza gukura abantu mu Mana, ahubwo n'abantu bikura mu Mana bakagenda mw'isi, hanyuma shetani nawe agaca babohera muri yasi. Nico gituma Bibiliya iduhanura ngo twice ingingo zacu ziri mw'isi.
yivuze ingingo ibivuze bijya byose dushitse ku mutima, bivuze ngo ntitugashire umutima cyane ku isi ntaba ariyo duhereza ku mutima, kuko nitwahereza ku mutima shitani azobona ko twaheze ku mutima azodufatisha ibyo nyene. Ariko dukwiye kuba mu isi muga kandi tutayihereje ku mutima, umutima wacu tuwuhereje ku Mana. Ikindi dukwiye kumenya yuko kuva ku Mana biroroha, ariko kuyigarukako biragora. Kuva ku Mana yemwe biroroha, kuva ku Mana ni umwanya muto, ariko kuyigarukamo bizogusaba ikiguzi gikomeye. Abisirayeli bakiri bake, basekuruza babo ari bo bahungu ba Yakobo bavuye i Kanani ari bake, ariko icyatumye bava i Kanani cyari ikibazo c'inzara. Kanani yari ishamvu yabo, ariko hatera ikibazo c'inzara. Abisirayeli bava i Kanani bagenda muri Egiputa kurondera ingano. Batanguye buhoro buhoro nk'abagenda gusuma, baragenda ubwa mbere barasuma, barazana, barajya, birahera, n'ubundi basubirayo, barasubira barasuma, barajya, birahera. Ariko basanga bagiriwe amahirwe akomeye, basanga murumuna wabo Yosefu niwe agaba ingano zo muri Egiputa. Yosefu arababwira ati ahubwo mugende mubwire papa, muzane n'abagore banyu, muzane n'abana banyu, muzane amasho yanyu, muze mwibere mu gihugu ca Egiputa, ni jewe ndakiganza. Bobo babona yuko ari amahirwe akomeye, babona yuko ari amahirwe bakiza inzara. Bavuye muri i Kanani bagenda bariruka, bagenda banezerewe, kuko bo babona yuko barakiza inzara. Mugabo ico batigeze bamenya, ntibigeze bamenya yuko kuva i Kanani bakagenda muri Egiputa, aho bahora hariho abandi bahasubiye. Bamaze kuhasubira, Abisirayeli bashitse muri Egiputa bamerewe neza kubwa Yosefu, barajya, barahaga, baronka aho baragira amasho yabo, bamererwa neza. Abagiye ubwa mbere baratsinda, barapfa, basiga bavyaye, generation zigenda zirahanirana, ngo hagera igihe ibihe bihinduka kuri bo. Hagira igihe Farawo ngo azana politike y'ukuhonya Abisirayeli. Ico gihe Abisirayeli rwarunganwe rugezweho, ngo niko rwatakambiye Imana, ngo baratakamba n'amaborogo menshi, ngo uhoraho yumva amaborogo yabo, ngo abasezerana ko azobaha igihugu c'amata n'ubuki. Ico naco cari Kanani. Vy'ukuri Kanani ku Bisirayeli cari nk'ikintu gishasha, muga ku Mana nticari gishasha. Kubera iki? Imana yabona yuko igomba kubasubiza iwabo. Ariko murabe ingene kugira ngo bave mu maboko ya Farawo honyene intambara yahabaye, byasabye ko Uhoraho akora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye kugira ngo Isirayeli ive mu maboko ya Farawo. Imaze kuva mu maboko ya Farawo, yatanguye inzira y'ubugaragwa. Bagiye ubugaragwa bw'imyaka 40, bahuye n'ibigeragezo byinshi. Benshi barahoneye mu bugaragwa, abandi bagiye ibibazo bikomeye. Ariko aho hose ivyo byose babicamwo bariko bagenda basubira iwabo. Bamaze gushika gushika hafi ya Kanani, basanze n'ubundi Kanani yamaze kwizitirirako. Impome z'Iyeriko zari inzitiro zibira abantu kwinjira muri Kanani, ariko zari inzitiro zikomeye. N'ubundi yataba ukuboko kw'Imana, zirya nzitiro ntizari gusenyuka, ariko kubera ko bari bashigikiwe n'ukuboko kw'Imana, byatumye zirya nzitiro zisenyuka. N'ubundi zimaze gusenyuka, kugira ngo bamaze kwinjira i Kanani, byabasabye ko bagwana n'amahanga bahasanze. Amahanga bagwanye basubiza inyuma amahanga yitwa ko yari yarokivye ishamvu ryabo. Yabaye intambara ikomeye. Ivyo byose, izo ntambara zose zaba kugira ngo Isirayeli burya yari kirondera kuja gusubira iwabo. Rero kuva mu Mana biroroha, ariko kuyisubiramwo
bisaba ikiguzi gikomeye. Kuva aho Imana yagushize biroroha cane, ariko gusubira mu kibanza Imana yagushizemwo waramaze kukivamwo si ikintu coroshe. Rero bantu b'Imana, nimba twaragiriwe amahirwe tukaba mu Mana, reka tugumemwo. Nimba waragiriwe amahirwe ukaba mu kibanza Imana ikeneye kubamwo, kigumemwo. Nimba wagiriwe amahirwe ukaba muri Kristo Yesu, gumamwo, kuko kuvamwo biroroha ariko gusubiramwo si coroshe. Ikindi dukwiye kumenya yuko buri kiremwa cose Imana yakiremeye ikibanza gikwiye kubamwo kikamererwa neza. Buri kiremwa cose Imana yakiremeye ikibanza c'ubuzima bwacu. Rero igiterwa muzorabe, igiterwa kubera ko Imana yemye ko kizoja mu butaka, ni ukuvuga ugishize ahandi igiterwa kiruma. Wofata igiterwa ukagishira mw'ikaro, nubwo yoba ari karo nziza imesuye yogeje, ugafata igiterwa cawe ukagitereka ukakimadika harya kw'ikaro, mu minsi ibiri igiterwa kiba cumye. Kubera iki cuma? Ni ukubera ko ugishize mu buzima Imana itakigeneyemwo. Burya ni nk'uko kiba kiriko kiravuga ngo ubu buzima ndumva ko tudashoboranye, mu minsi ibiri usanga nya giterwa cumye. Inyoni murabona zibera mu kirere, wofata inyoni ukayishira muri etaje nziza, nubwo wewe wobona etaje nziza yubatse neza, ugafata inyoni ukaza ukayishira muri etaje ngo ibemwo, inyoni woba uyishe. Nico gituma ishitse mu nzu iguma itambatamba kubera ko ikora kw'idari ikumva ntinyuzwe, igasimbira ku yindi dari ikumva ntinyuzwe, ikagurukira mu cumba ikumva ntinyuzwe, ikagaruka muri saro ikumva ntinyuzwe, ikaja mu kabati ikumva ntinyuzwe. Kubera iki? Si ikibanza cayo Imana yayigeneye. Ariko iyo usohoye ukayiterera hejuru mu kirere, ica iguruka ikamererwa neza, ntusubira no kwanayibona. Kubera iki? Ibishitse mu kibanza nyaco Imana yayigeneye ko izonyurwa ikamererwa neza. N'ifi murazi, iyo zishitse ku musozi zica zuma, muga zibereye mu kiyaga zimererwa neza, kuko n'ubundi ubuzima bw'ifi buri mu kiyaga. Ikibanza Imana yageneye ko ifi izobamwo ni mu kiyaga. Rero buri kintu cose gifise ikibanza cacu. N'umuntu, n'umwana w'umuntu, aho Imana yamugeneye kuba akabamwo amahirwe, ubuzima Imana yamugeneye kubamwo akanyurwa, ni kuba mu Mana. Ikibanza c'umuntu ni mu Mana, kuko n'ubundi umwana w'umuntu yaje ava mu Mana. Rero ko yaje ava mu Mana, nta kindi kibanza conyura umwana w'umuntu, nta kindi kibanza Imana yateguriye umuntu conyura umuntu, cotuma umuntu aroranirwa, ni mu Mana honyene. Nico gituma abamaze kuba mu Mana mugumemwo, abataraba mu Mana nabo muze mu Mana, kuko nico kibanza canyu. N'igihe twova mu Mana tukaja mw'isi, n'ubundi ntidupfa tunyuzwe. Isi uri mw'isi n'ahantu turindiririye gusa mu buryo bw'umubiri, mugabo mu buryo bw'impwemu turi mu Mana. Nico gituma Imana yahaye umuntu kuba mw'isi mugabo kandi ari muri yo. Nico gituma umuntu ari mw'isi gusa, nubwo yogira ivy'isi vyose ntiyopfa anyuzwe. Nico gituma ubutunzi bwinshi ntibutubuza kuhahama, ntibutubuza kugira uruhagarara mu mitima, kuko n'ubundi amahoro yuzuye ari mu Mana. Ubutunzi bwinshi ntibutubuza kugira ingorane kanaka, kuko n'ubundi ubutabazi nyabwo buri mu Mana. Rero tumenye ko ikibanza c'umwana w'umuntu kiri mu Mana. Rero ndangije ntumirira uwo ari we wese kugira ngo nimba utaraba mu Mana winjireyo, kandi nimba umaze kuba mu Mana ugumenye, nta kibanza umuntu yonyurwa uretse mu Mana. Ndagomba gutumirira abatarakira Kristo Yesu, mwakire Kristo mukizwe. Imana yagenye ko umuntu yagenye ko ikibanza c'umuntu ni muri Kristo Yesu. Nico kibanza Imana yatugeneye ko tuba muri Kristo Yesu. Nico gituma umuntu wese atari muri Kristo Yesu burya ntari mu kibanza nyaco, ntari mu kibanza Imana yamuteguriye, ntari mu kibanza co. Rero ndatumira uwo ari we wese atarakizwa nakizwe, abe muri Kristo Yesu. Nico kibanza Imana yatugeneye. Hama amaze gukizwa namwe mugumeyo, nta kindi kibanza co kunyura uretse muri Kristo Yesu. Isi sizotunyura, isi tuyiriko dusa n'abatari kuri yo, kuko n'ubundi isi
nubwo twomara imyaka igihumbi tuzotinda tuyiveko, ariko nitwayivako none uburuhiro ni hehe? Uburuhiro ni hamwe mu Mana. Rero ko n'ubundi uburuhiro ari hamwe mu Mana, eho hadahera, dukumbuze twimenyereze kubanza kuba mu Mana tukiri no mw'isi. Imana yo mw'ijuru ibahezagire. Reka turangize dusenga. Urakoze Mana Data wa twese, urakoze kubw'ijambo ryawe Mana, turakwinginze ukomeze gutahuza uwo ari we wese, Mpwemu Yera akomeze kwigisha uwo ari we wese biciye muri rino jambo ry'Imana. Ugire neza uwumvise rino jambo, yaba uri hafi yaba uri kure, umuntu wese yumviye ijambo ry'Imana urimwigishirizemwo, umuhe gutahura. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo n'umukiza wacu, amen.